Dinamo n'urunani bimaze imisi bitana mu mitwe. Ni mu nkino za playoff muri basketball y'u Burundi aho imigwi ibiri yabaye ya mbere mu gice ca Elite 8 ca championnat ya Vitalo Basketball League ihura incuru indwi zose. Muri kino gihe basketball biraboneka ko yasubiye gufata akariro. Ni nyuma y'akababaro abafana bari batewe n'ibihano vya FIBA Afrique. Mbega none ubu vyifashe gute muri urwo rukino? Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no munsi. Mwiriwe cyane ni David nizere ko meze neza. Twaheruka kuganira kuri basketball y'u Burundi turi mu bihe bitoroshe. Ico gihe twari mu makenga twibaza nimba basketball izobandanya mu Burundi inyuma yuko Febabu iciriwe amande na FIBA Afrique. Amanda ngana hafi ibihumbi 50 y'amaswiss yababa imiliyoni 170 y'amarundi. Hari muri Rusama 2024. Mu nyuma ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi Febabu yaratangaje ko FIBA yemeye ko ayo mande azorihwa mu mice 4 gushika itariki 31 Kigarama 2026. Claver Hachimana atwara Febabu yabivuze mu rwandiko yashize ku rubuga X rwa Febabu. Ico gihe yaranasavye abo bose babishoboye guterera kugira ayo mande arihwe maze ibihano yahanagurwe. Ivyo byose byabaye inyuma yuko Anibal Manave arongoye FIBA Afrique agendeye u Burundi. Ico gihe urugendo yagize rwaratanze umwizero mu bakunzi b'urukino rwa basketball mu Burundi. Ibintu birafata umurongo. Kandi vy'ukuri turiko turabibona. Ihiganwa BAL ryarasubiye gutangura neza ukuri kwamye. Ryaranaronse mbere n'umusponsor mushasha. Ubwa mbere yahora ari Viva, ubu rifashwe mu mugongo n'ikinyobwa gishasha ca Burundi Vitalo. Imigwi nayo nyene yarasubiye kwipanga neza. Ikibonekeza nuko imigwi yagumanye umugambi wo gusukamwa akanoti gafadika mu kuja gusumira hanze haba abakinyi hatibagiwe n'abamenyereza. Nk'ubu Dinamo ifise umumenyereza Julien Chenyo ava mu Bufaransa. Remesha nayo ifise Oyugwi Robert wo muri Kenya. Tigers nayo imenyerezwa na Junga Patrick wo muri leta iharanira demokrasi ya Kongo. Urunani niwo wahisemo kwizera umurundi Elvis Hakizimana batazira gafisi. Ikitari gishasha nuko imigwi nka Dinamo n'urunani n'ubundi yagarutse muri ya sura yayo tuyimenyereye ko nk'imigwi ya mbere irusha iyindi mu Burundi. Muri kino gihe iyo migwi niyo yarushije iyindi maze ironka amahirwe yo gukina inkino za playoff. Muri izo nkino umugwi uzoshobora kuronka intsinzi zine mu nkino indwi zibahuza ni uzocuronka amahirwe yo guserukira Burundi mu nkino za zone 5. Uheze urondere itike yo gukina inkino zo ku rwego rwa Afrika BAL. Ihiganwa rya zone 5 rihurikiyemo ibihugu 10: u Burundi, u Rwanda, u Buganda, Kenya, Sudani y'Epfo, Egiputa, Eritrea, Somalia, Tanzania na Ethiopia. Ejo hahise rero itariki 25 z'uku kw'icenda urunani rwaje gwiteguye kubisozera mu rukino rugira gatanu ruca rusanga Dinamo nayo yaje yateguye ibindi biharuro. Ibifashijwemwo n'umukinyi Kelvin Amayo umunyakanada yamuka muri Nigeria yinjirije Dinamo amanota 20 wenyene. Dinamo yacitahukana intsinzi imbere y'urunani ku manota 82 kuri 76. Iyo migwi izocisubira guhura mu rukino rwa gatandatu ruzobejo ku wa gatanu kuri Département des Sports et de la Culture. Uravye ukuntu abitabira izo nkino baba ari benshi biraboneka ko hagikenewe ikibuga c'inkino gikwije vyangombwa. Nko mu rukino rwa gatatu umuyaga nkuba waracitse iminota iri hagati y'indwi na 10. Bica bisubira kwibutsa ko indongozi za basketball mu Burundi zo kwigora zikubaka ibibuga bihuye n'ibihe vya none. Tubibutse ko umugwi Remesha washikanya amaguru yose mu ihiganwa rya EABCC de FIBA Afrique ryo mu bihugu biri muri zone 5. Itike yo kwitabira iryo higanwa umugwi Remesha warironkeye mu rukino rwabaye mu ndwi iheze itariki 18 Nyakanga 2024 aho batsinze umugwi wa Tigers amanota 88 kuri 63.
uwo mugwi waciye uronka itike yo guserukira Burundi mu nkino z'iryo higanwa ku nshuro ya mbere. Ikindi mwomenya ni uko umugwi Remesha uriko wandika ayo mateka umaze imyaka 3 gusa ubayeho. Muri iryo higanwa Remesha izoherekezwa n'umugwi uzoba wa kabiri muri playoff hagati ya Dinamo n'Urunani. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Indirimbo Nshaka kumera nk'abandi ya Alvin Smith Frimeur iriko iratera imari muri industry. Mu kiganiro yashikirije abamukurikirana, uwo muririmbyi yasiguye ingene amatati hagati y'abasore babiri bagize umugwi We Love Muzika, Melanin Boy na Dj Fernando yatumye akuramwo amajwi y'umwe muri bo. Mu gihe cyo gutunganya amashusho, Alvin Smith avuga ko yahamagaye DJ Fernando na Melanin Boy ngo bakorere hamwe. DJ Fernando aranka gukorana na mugenzi we. Yagize ati twarayaze na Melanin kuko we nabona umengo nta kibazo bimuteye, ariko hageze ko dukora sinasubiye kumuronka, gutyo nafashe ingingo yo gukuramo we nkorana na mugenzi we. Indirimbo yari yahagaritswe kuri YouTube kubera ayo matati, ariko ubu yasubiye kuboneka. Kuba urugero rw'ubumenyi mu mashure rutera rugabanuka ngo bifise imizi ku bihe by'intambara Uburundi bwaciyemo. Byishuwe n'umushikiranganje ajejwe indero François Havyarimana ku bibazo yabajijwe mu nama nkenguzamateka. Hari hirya y'ejo itariki 24 z'ukwicenda ngo gwabaye uruhererekerane rw'ubumenyi budakwiye mu ntambara, ugasanga bizuko ubu nibo bigisha dufise. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.